kandi nkaba ndi umwe muri batatu bamaze kumenyekana mu bijyanye n'ikibanza cy'umukuru w'igihugu umwaka uza yatewe muri ya virusi cyangwa imyaka itanu yari kugera twayangana inkono nabwo rero munsi yagira ati bagenda barakura kandi kubera batafashwe byatumye bano musitani bavuga bati tete fwasi rero reka tujye twiyegeje ituwe nka musitani bamukate banahangwa twigendere bukebuke cyo gituma rero izo minisiteri yemo na codipla na bonne gouvernance byategerezwa kuba kugira ngo by'ukuri iyi decentralisation ishyirwe ko ijisho kandi ibe effective. Ndagoye ubwambwe apede kandi nkaba ndi umwe muri batatu bamaze kumenyekana mu bijyanye n'ikibanza cy'umukuru w'igihugu umwaka uza. Ibi rero bikunze bihita bindaba cyane kuko urumva yuko nigana gutwara igihugu iby'amakomine bikorwa cyane. Ku munsi wa mbere twari mu nama y'akantu twadutungiye cyane nk'iyo nama uwahoze ari umushikiranganji w'indero niwe yavuze muri sale acavuga mu gifaransa ngo seruse kina pas fréquenté ngo moi la première année de l'école primaire ngo pere droit abantu mamanika acavuga imana ishimwe akaba ari ngaha bose ngo bize twatwegera imana wowe uvuze mu gifaransa rero utagiye mu wa mbere mbaye kumenya gute ibyifuzo nabyo mu gifaransa ngo tike n'umwaka wa mbere ngo mane kuvuga nene kumanda gute karatumvise ibyavuze rero iyi nkuru rero nshatse kwifatanya n'ibi muri rusange uyu mugambi wari mwiza kandi ni mwiza wa decentralisation kubera ugiye kuraba muri rusange urabona ko turiko turaja muri leta federale aho intara zigenga zisa n'izikukiye ubusanzwe leta federale aho intara yimenya byose tukabona ko hamwe n'ibyamara gufata umurongo neza bizoca bigenda neza cyane. Ariko rero niyo cyo nashaka kumbure gufasha umuhinga nashaka kumufasha ko yokwarishisa expose yiwe umugambi wari mwiza mugabo harimo intambamyi zimwe icya mbere ni uko hategeka kuba verification stricte et document légaux urazi mwene bazitweretse ngaha mbega by'ukuri abamusitani mu mazone zijya dokima z'amategeko barazifite anayavuze kubera ko mu Burundi turafise umugenzo wo gusoma icupa abandi bakunda gusoma amatama ariko gusoma ibyanditse bikagorana namara atanga akarero gatoya dufate nk'umushikiranganji maramuzi ko abashikiranganji mu kurahira bavuga ngo imbere y'Imana mushobora byose imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'amashinga amateka n'impuzamateka jewe na akakipu ndaranye ko nazotirigana mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mugabo umunsi uje mu bushikiranganji bamwe n'abazi wosanga atabwirizwa shingiro cyangwa ayo masezerano y'ubumwe bw'Uburundi mbere n'ujya mugambi vision 2040 afise imbere yiwe iyi satu wote kwa tabashikiranganji 15 kwereka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi arayahera mugabo atatse biri umubajije ngo bavuga ngo iby'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi kandi ari gatabo kikwi ugasanga ibwizo shingiro ntajya afise iyo vision ngo vision 2040 ugasanga ntajya afise nicyo gituma rero cyambere nifuza ko nabo aba mu makomine ateza kuba verification stricte et document légaux twarabonye premier ministre yarabagirisha amanama abasaba ko babisoma ariko turakwiye kumenya ko babifise nta mikindi cya kabiri nifite kwari gushiramo uyu mugambi waraturinganije waratse igihugu amameri kuba igihugu bidafise amameri ari intara burya turahomba benshi ntabyo bazi hariyo amanama ku isi ahuza abameri doravire cyangwa badatumirwa kubera batabona uwo batumira uwo ari we iyo tuza ko w'itegeko rya decoupage hategeka kubamo amameri rero iyo twifuza ko bamazibiri cyangwa zitatu mu gihugu tukaronka amameri iyo ni intambamyi iyi ni intambamyi ihari intara n'amakomine hari ahantu babifatanije nabi hari ahantu habareganije notanga nk'akarorero
ufashe nka komine Bukinanyana ugaca ufata ko Buganda ijya gufatana na Bukinanyana, hajya barabarenganije. Na Buganda iteza gufatana na Cibitoke, Bukinanyana igafatana na Mugwi, ariko kubera kwikunda hari amakomine amwe barenganije barayakwega. Kuko umuntu ashobora kumenya Bitanga agiye Bukinanyana ahantu kugenda rero kilometero 200 uca wumva ko habaye kwikunda. Cyo kimwe n'intara nka Muyinga barayirenganije kuyijyana muri na Ruyigi na Cankuzo, hajya Muyinga barayirenganije uravye imico n'imigenzo by'intara Muyinga kuyijyana mu Ruyigi na Cankuzo barayirenganije. Mugabo kandi hari n'abandi bantu barenganije, raba nka Muyinga nyene yego kwibakira intara yayo nziza, Ruyigi bariko kwibakira intara yayo nziza, ugaca ujyana mu Cankuzo ataco bakoze. Uno munsi basubira kubwira abantu ngo nimutange amafaranga twubake ku mukuru w'intara, kandi leta Muyinga yaciye gufatana n'izindi ntara atari Ruyigi gace ifatana na Cankuzo na Rutana, umugwa mukuru wa muri Ruyigi bari bagiye kubaka intara y'akarorero. Urumva rero n'ibyo byarabaye gufatana, mvuze akarorero gato mugani makomine amwe usanga mu gufatanya harabaye kwikunda, bigace bituma n'iyi saha abene komine bataratora gukunda iyo komine, kubera bavuga bati mwaraturenganije turabinyene mwabifatanyije. Hama ikindi rero harakuwe ministere des plans et de bonne gouvernance, hanyuma bashigira kuri ministere des plans ariko harakuwe na bonne gouvernance, kugira ngo habe ikite mu ntara n'amakomine ibintu bibe uniforme byubatswe kumwe. Kuko nk'umuntu bakarorero kinama navuze ko ministere ikeneye cyane babona akamara amazi kubona nka hotel Source Dini cyangwa Kisanugwa. Uno munsi wasanga amanama yose y'igihugu arikaje kwinyegeza muri Donatus, arikaje kwinyegeza muri Royal Palace, dufise hotel ikomeye nka Source Dini. Mugabo Paneko yaina ejo bundi umupartikiro umunyagihugu asanzwe ngo yishoreye amavoka yarayubatse hotel igeze 13. None umunyagihugu agasubye amahera leta kubera ta ministere du plan d'office bice bigora kugira gute guformaliza amafura y'igihugu. Hari n'umugambi wo kubaka ibirimba, waravuye ufise ibirimba byinshi. Mugabo je na propose vuga ati yo ba ministere du plan kumbure gutanga propose ati nini cyubahiro mwubaka ibirimba byinshi, ahubwo reka twubaka amahoteli yitwa Source Dini dans toutes les provinces, dushyiramo amasuite présidentielle kugira ngo umukuru w'igihugu n'umutegetsi agiye mu ntara acarara muri amasuite présidentielle kandi iyo hoteli ibandanye yinjiza. Par exemple mugabo kubaka ibirimba byinshi igihugu cyose usanga biga bitagenera, kandi hateze kubaka tuvuga amahoteli mu makwe yose bagashira amasuite présidentielle, habaye déplacement y'umutegetsi agaca bangaba. Hariyo ministere ya bonne gouvernance mbeko mwashije ku ejo buri bako mutane muri Ntahanga bamagize ko yari muri yaridi n'imiliyoni hafi 500 mu mezi 8 cyawe biratara amanya gitanu mugabo musenchike je mani mako bamurenganije yo ari ministere ya bonne gouvernance imaze kumwinterepera ikamubaza deni amafaranga, kandi ajya turagowe kuba je mustane yazize ko yubatse ngo yaguze inzu ngo y'imiliyoni 800 niko ndatumva. Ubu rero tubane mu mustane bajya binyegeje batacerekana ubutunzi bwabo kugira ngo ko bumara amani. Igene nifatanye ne kuko mustane mu mezi 8 bamaze kwandika gateri muri ya binusu cyo imyaka 5 yari kugera twayanga. Inkondo nabwo rero musi yabyati bagenda barakura kandi kubera batafashwe byatumye bane mu mustane bavuga bati c'était fois-ci rero reka tujye twigegeje ituwe na mustane wa mukati banahangwa twigendere bukebuke. Cyo gituma rero izo ministere yemo na code plan na bonne gouvernance dategezwa kuba kugira ngo byukuri iyi decentralisation ishigwe ko ijisho kandi ibe effective. Ariko rero muziri ntambamye kandi mutavuze ni ibyo abatora rero bya buri munsi. Tuvuye amatora 2025 2025 ubu 2027 tugereje amatora burya musane n'abaguverineri ubu nta kandi katira bagiye gukora atari gutegura amatora ya 2027. Tutombo 2027 baje gutegura 2030 banigana ko bazogaruka. Urumva ko dufise intamba wa 2030 aje kurigana 2034 wa 2034 rero bazobavuga ati 2035. Urumva iyo cycle z'amatora zigumazi abana musane rero abaguverineri babo manama dakika bizotuma rero iyi decentralisation ishobora kugora
mu gihe abarimo bose bamwanigana n'amatora baraba ko inyungu zabo zigira gute zikingirwa. Mwarabonye ko ubu nyene icubahiro umukuru w'igihugu yavuze ati ndasabye abajejwe intwaro muzokurikirana aya matora agende neza. Burya bivuze bijya bifisemo izindi nsiguro nyinshi. Musitanteri ntazokwemera ko umushefu wiwe kumbura atsindwa mw'ikomine yiwe. Guverineri nawe azoba ari uko. Uca wumva ko bamwe bakora nk'umutima banigana ati umushefu wacu turabe ko atotsindwa jewe ndi gahanda muserukiye. Jewe bituma rero nabyo bizoboroka iyo ntuzeye. Icanyuma nashaka kurangiriza ko ni ikintu honorable Pamphile yavuze ntatagisokoye neza. Gushiraho zirya nzego harabaye kwigungira ku butegetsi bw'umugambwe umwe. Ibyo bintu bashizeho nta yindi migambi bashizemo, bashizemo umugambwe umwe mu mazone ajya amasiritire y'amakomine yose ni umugambwe umwe. Bica bituma rero abari mu yindi migambwe batiyumvamo neza zirya nzego z'umugambwe. Ahantu bambere akamaramaza jye nari umunsi mukuru w'amakomine ejo bundi itariki imwe, umutegetsi akomeye turi umunsi mukuru w'amakomine araduka neza afashe ijambo ngo mbega ngaho mu matora ngo twarose amajwi angahe, ngo 9 n'ibiciro, ngo n'ubu nyene ngo 2027 ngo mujumbe ko tuzoronka ajya nyene ngo nibadogishije mwigisho ngo amajwi yacu ngo yamanutse. Jeje navuga ati akona akamaramaza naho mvuka nande nibazobiro. Urumva yuko rero turi umunsi mukuru w'amakomine sibye imigambi bya administration mugabo ajya guhamagarira abantu bari mu mukuru w'amakomine ngo bazotore kwakura. Urumva ko karamaramaza karagaciyemo mugabo ibyo yarabaye sumeje ari nani ndahari. Utabumva yuko rero hakiri ikibazo kumva ko utabumva ko intégration effective yo gukora découpage administrative hari n'inama migena tubura nazo kubera ibyo bintu by'uko abantu bamwe bashaka kubishyira muri politiki gusumba kuri tekinike kandi byategeka kuba ibya rusangi yaba ari mu migambwe cyangwa atari mu migambwe. Murakoze.